andi banzura indinda kuko nodo di wabaye mwiza just nawe ndakubona uko wahinduye amavuta nahinduye amavuta abakobwa baraho mumbabarire mutazontwara andi ntibiba byoroshe uravutse tumvuka mu muryango narinzi ko ari we papa wanje niwe narinzi kuva fise imyaka 3 ntawe guca ubwenge by the way uwo nita imyaka myinshi aho rero narigeze kumusaba ati je basi nigutumfashe uzompuzi n'umuryango wawe n'abashikanje abana bawe nituzabe tunahura ndabatera imitoma ubwo rupapa ko n'ugwana rubimana imbabarire ubwo rupapa ni ubwo nakuze nzi ngo rupapa wawe nukuri n'ugwana rubi ibintu yambwiye none si papa wawe yakuvyaye mu maraso nyumva nakubwiye jine ntumbaze ico kibazo uraza kumva the way ndiko ndabivuga uko umuntu nakuze nzi ko ari papa A25 arandonde nta nikira kimyamariye mu buzima nta ni Jojo aciye ambwira wewe wakoze iki nararize oya yo Musa neza salut muraho umeze neza mwaramutse neza mwiriwe neza bonda baramukije cyane nongera ndabaha ikaze kandi kuri kamera za STV amazina yanje nitwa Gina Ginella mu mazimisi mumbonamo nibiganiro dukorana na MC Andy na Yane na Miri n'abandi tuzoza turabazanira kugira tubashe kuganira byinshi mu kiganiro isi dutuye nkuko rero mu mazimisi mubibona turaganira ku ma histoire agiye atandukanye ibintu bitandukanye tubamwo ngaha ku isi ibintu bitandukanye bidushikira mwarumvise histoire yiwanje bon byari ibintu bon kandi merci hari abantu bansanze inbox barambwira ati nukuri pole nitwaye tuzi ko ivyo bintu byagushikiye abandi ati bimeze gute urumva bon baranyitaho nyene muri commentaire ziwanyu narazibona abantu bose bambwiye wihangane pole isi nuko imeze merci beaucoup rero mwarakoze hanyuma uno musi rero twagarutse kandi mu kindi kiganiro isi dutuye tubasaba kugumana natwe tubasaba kugumana natwe kuva mu ntango gushika nihereze kubera ko tuganira ibintu byinshi kandi byubaka kumbura no munsi ushobora kuri uburi muri situation ivyo tuza kuvuga no munsi bitaza kukubaka ariko umugenzi wawe cankejo kuko ibihe birahinduka cankejo ugasanga wisanze muri bya bintu twavuze ugasanga birabaye ngombwa yuko iki kiganiro tugomba dukora no munsi kiza kugira ikintu kizogufasha mu buzima bwawe rero gumana natwe nababwiye nitwa Gina Ginella ndabakunda cyane ndi kumwe rero na MC Andy ni wari umutumire wanje uno munsi MC Andy no suri beje kandi sinahora ndakumenyere wambara inkofero vraiment nukuri ndiko ndakubona mu yindi image ntahora ndakubonamwo banteye udusoni cameraman amasanamu asa neza handi ndagusaba fresh nukuno musi amajwi andi banzura indinda kuko nodo di wabaye mwiza just nawe ndakubona uko wahinduye amavuta nahinduye amavuta abakobwa baraho mumbabarire mutazontwara andi bon numukolege mutiyumvira ibindi bintu ariko ndamwakiriye cyane sawa urakoze neza fresh uraberewe muri black ndayikunda by the way nubwo nanje ndi black so nijisho ngo ni black cyamucyura sasa Andi uko twama tubikora turabaramukije entretemps wewe wibuke kuri umu guest iyo ngoma ndamukanye wibuke kuri umu guest nturi umu host ndabizi ngoma ndamukanye turabaramukije tubipfuriza kugira ibihe byiza ndetse abari kwa dukurikirana kano kanya turabakunda nkuko namwe mudukunda uko biri kose rero televiziyo ntikihinduka ni STV yiwacu yiwanyu ni yabandi remember kugira subscribe jewe nitwa Nishimwe Andy Cedric ku bantu bashasha ubundi abandi bose barayazi nkaba mfise umwana umwe agomba kwiza imyaka 2 nkaba mfise n'umusheri umwe kandi mana yanje kuva nakabaho nkaba
nkunda abafana banje cyane nkunda n'abantu muri rusange so ndishimye kuba ndi muri iki kiganiro nk'umutumire ingoma nk'umutumire wa vrai simvuga kandi nk'umuntu wayo nk'umutumire utabazi ego swali yote mwanga ururimi rwose wanyoye iyi cream iraryoshe c'est vrai kandi je iyo nkenye mba ndyohewe cyane cyane ndaryoherwa ukuntu bantesa abaye mwiza kandi nkenye nje ndabibona nta n'ibintu birefu nambaye no musuhambeje ngo ndabiriwe kuri kose erega abantu ntibabirwa n'ibintu bizimvye ushobora kuba wambaye umupira w'igihumbi ipantaro ya 500 nk'iyi y'amadeshire nta deshire nambara cameraman aravyerekana deshire apo naweza kuingia mu biro ya mtu na iyo deshire biravana na biro kuko niyo wanje harimo ntikumiriwe okay merci beaucoup nibaza yuko tudatevye abenshi baramubona Andy bakamubona akora ibiganiro ariko abenshi ntibamunzi mu buzima busanzwe ntibazi ngo Andy yakuze gute ntibazi ngo Andy yaciye mu biki ntibazi ngo Andy yavyaye umwana bigenze gute bon dukeneye kumenya iyo histoire yose kuvyana n'umuntu gushika nino saha jewe nshobora kwanda bizi ko kantu gato mugabo hariho benshi batabizi kandi benshi babayeho mu bwo buzima kuvyara umwana Andy kugira umubone kugira umuronke bikaba ikibazo bikaba ikibazo kandi ari umwana wiwawe wivyariye mu maraso yiwawe maybe famille y'umukobwa hariho abandi basore nzi babayeho ubwo buzima maybe famille y'umukobwa bakavuga ati no ntitugushaka ntitugukeneye umwana wacu ntuzomuronka kandi ari umwana wiwawe atakiyo na kimwe abura abayeho neza kandi umukunda kandi wifuza iterambere ryiwe no kumuba hafi nk'umuvyeyi donc ivyo bintu byose histoire yose ndiso yuko abantu benshi batayizi kuri Andy ariko jewe numva nyine nashimye yuko tubisangiza ko iyo ni experience ukuntu bibamwo ukuntu bicamwo donc turakeneye kumenya byatanguye gute byaje gute uri kubicamo gute mbega biracabandanya byaraheze juste histoire yose mu ntango ushikaho ukundana n'umuntu mu nyuma mukavana hama Imana ibahezagiye mugabo ntibikunde ko nico Imana yabahezagije muguma mu gisabikanya donc histoire yose yatanguye gute byagenze gute by the way Andy ni yageze ku isi le 23 février 1909 aho narinde isi y'ibiyaju n'ibyiza byose isi y'amashugwe nk'abagenera isi igowe kubamo ariko bisaba nyene kuyibamo ukiyorohereza muri byinshi abaye ku isi avukira avyagwa n'umuvyeyi twa Mugabe Lisi ni papa ni mama fomi yari yabaye papa wanje abana mama wanje after nari yangajije kumubera nanje umuvyeyi mu kibanza cha papa wanje banumva umengo ane no mubera bwo papa wiwe now ndizera ko ariko biri ntibiba byoroshe uravutse tumvuka mu muryango narinzi ko ari we papa wanje niwe narinzi kuva mfise imyaka 3 ntawe guca ubwenge by the way uwo nitaje mama yari grand-mère avyara mama yaciye apfa muri 2004 mfise 5 ans apfuye ubuzima rero budatangwa kuboneka basi novuga absence y'umupapa nayo nabona mama nyokuru wanje hari niwe yari nka papa niwe nita mama je nakuze nyokuru wawe yeah mama nakuze mama wawe nawe yari niwe nita apana ngo like ngo niwe yari mama niwe nita niwe nahamagara mama nyokuru wawe yeah mama wawe kuvyara nawe namwita mwizina wanashimye kuvuga uwo nita papa mvuze nita papa niwe mama wanje ambwiye atiga niwe papa wawe kandi kameme muvye umugabo amenywa papa w'umwana amenywa na oya ahubwo umugore ni wamenya papa w'umwana cyo ngomba kuvuga papa w'umwana amenywa na nyina w'umwana yego hama ngi ahanyurese kujya mu gavya bwatsi okay wamuvuga papa abahagenda rero yaranagikenye umugore we yanyirukanye mu mvura iri kiragwa kubera iki yaranyirukanye tu ntiyashaka no kumbona yarazi ko woba uri umwana wewe canke ari umuvyeyi wawe umugore wiwe umugore arinza kwirukana ntumva ko kwirukana ko yazi kuri uri umwana w'umugabo basi malatre arinza kwirukana arakwirukana ntagukeneye wiwe niko aguhoye ko yakuri umwana umugabo wiwe
anyirukanye uko kiba gikomere ca ine kiba gikomere ca mbere kiba gikomere ca mbere ngize mu buzima ine ariko sinagi umva cagiye kuba igikomere uko ngenda nakura muri rya myaka ibintu bisanzwe uko muri umwaka wiyonga nkacibwa bankoreye ca ikibi kingana kurya cankura deja ndamwana kurya mugore jusqu'à maintenant sindamukunda kweri gusa je naramubabari komena ntabenze nabayeho fresh tu ariko ndakomeretse cankuruko rero n'umuvyaro ukura kumubwira utuntu ko yagize uko je cankura nzi ko ari papa peteze yanka kumfasha ubundi munsi nari shonje sana nca ahantu bita kwa masumbuko mu Kinama harakabara ukuntu hari havumye ico iyo myaka hari nko muri 2012 ndiba nafise 13 ariko anwa mamustira shonje wa mupapa wawe nyene entre toi watubwiye yuko ari we wita ko ari papa wawe niwe ndiko ndavuga niwe apana nita Jinera reka kumusigura ibintu ntavuze niwe papa wawe no nyumva neza rero ucumve neza ntusiye ukimbaza je ufite siti ko David reka nakivuge hamucumve hamumenye histoire iherero cutahuri mamu ndamuvuga niwe jewe narinzi ko ari papa untahure okay biratandukanye n'ivyo bindi byose ngo nita je nta narimwe no mwita papa kwanza narinzi ko ari papa wanje nakuze nzi ko ari papa wanje kubera iki nakuze nzi uno munsi ntabona ko ari we nivyo rero kuye kuza kumenya rero cankura nzi ko ari we papa kandi akanyagisha neza duhuye sometime duhuye ariko nkabona nta musa telefona nta musa mvugisha kandi turahura famille yiwe iranyemera bashikiwe nkabona abantu bamwe dusa muri famille yiwe papa muruko nzi ko yansinyene kumfasha kubwo kutagukunda cyane peut-être ko ari ibindi bintu je ntazi nagiye kumigwa neza muri 2023 mu mwaka uhetse hari mu kwindwi mu kumunani nk'uku kwezi turimo itariki sindayibuka arandondera kwenda gukeneye tuyagi cyabati basi yikebutse nyuma y'imyaka myinshi aho rero narigeze kumusaba ati je basi nigutufasha uzompuze n'umuryango wawe n'abashikanje abana bawe nituzabe tunahura ndabatera imitoma arabikasa oya yengo ndondera amahera nzobicarike ati oya amahera nzoyirondera jewe aho nari inkenye sinanakazi nabwaro tunariremesha tu acara amamagara ati basi ure yagize amamagara kumwe na mukuru wiwe n'umugore waraza ndavyibuka n'umutemwe umugenzi wiwe wo kuva kera nanye ndamuzi yari n'umugenzi wa mama wanje mwumve mwe byo mu bwana jewe amamagaye durira ahantu nibaza ngo ngira ibintu bizima ubwo rupapa ko n'ugwana rubi Imana imbabarira ubwo rupapa ni ubwo nakuze nzi ngo rupapa wawe n'ukuri n'ugwana rubi ibintu yambwiye none si papa wawe yakuvyaye mu maraso nyumva nakubwiye jine ntumbaze ico kibazo uraza kumva the way ndiko ndabivuga uko okay bisaba wumvirize ntunkure muri mood je uravuga histoire birambabaza sana mbashaka mvuge genda giheba fine en fait je ndiko ndatahura niyo mpamvu uraza kubitaho ni je ndagutahuza ariko n'ugwana rubi abantu bako baradukurikirana ninzere yuko namwe mushaka gutaha nababwira ngo simbabaye ndababaye shaka kusubira kumbaza ndabibona reka ndakwishura ndamubwita uko kubera iki uraza kuvyumva imbere arampamagara duhure turahura turasangira acambwira ati urumva ndazi wewe uzi ko ndi papa wawe nta kibazo urumva harabaye ibibazo biki ibintu byinshi ndamwumviriza birangira anyumvishije yuko twoja kugira ADN afise imyaka 25 afise n'umwana ayana yabura ukwezi kumwe kwiza umwaka umuntu nakuze nzi ko ari papa A25 arandonde nta nikira kimyamariye mu buzima nta nicojo aciye ambwira ngo tuje kugira ADN naho nyene tuja kwigira mu Rwanda canke muri Kenya mu Burundi ntayo bagira ide yatwara ico giye 8 million arashaka kunyeko mama mari mwana mubi yamukuriye amakosa ibintu byinshi bitamwizera ushobora kuba utari n'umwana wiwe okay oya ya papa arinza kubwira ati mubwira ati nta kibazo mama wanje nubwo yari umwana mubi gute yarandeze we warandeze ho umuntu umwe baba niho murera dufate ko ntari umwana wawe umuntu umwe baba afise ikibazo niho murera wo nimba uri umuntu mwiza wo kwe ugomba kunyuye ko mama wanje ari umwana mubi yarandeze imyaka 20
kangwa inyuma kagukwigisha wewe wakoze iki basi ko byanavugwa kuri papa wanje wewe wakoze iki ADN je nararize oya yo umengo no umufata nkamukubita ADN nipangi nari inzu ya 300,000 nafise abakozi barenga 10 ADN bisigura yuko iyo myaka yose ashobora kuba atagufasha yibaze ko ubutari kwibaza ni kimwe n'umuwenzi yari umuntu yize ariko n'umuntu wize ambabariye ubwenge sisafi ashobora ntibupanze neza wewe umuntu yize kandi rero andondera n'amahera yaragabanutse ndabigutera inkuru rero yaratwaye douane urazi noti abaye abantu bakora baba bafise yarayitwaye imyaka iyo myaka rero nibaza ko je Lactis ijya modoka Lactis niwe muntu wa mbere nayibonye ko mu mateka yandi ku maso ashobora kuba nibura ari mu bantu batatu ba mbere bayitunze mu Burundi igisohoka mugabo aho hose wowe ntaco yagufasha ukunye ubwatsi papa wa uratse abantu urengaye ngo raba papa ukabuzi ngena tangira ukabona ko ari umubosi nyene mugabo ugakena ugasonza papa ari umubosi je narigeze guhura nawe nshonje ntazi ko ari inzara afise sha burya abantu tuva mbari nshonje cyane me nkumva umengo ni kugwara kumbe ni inzara ndadahwa ico gihe ndahwa navyibuka ndahwa amazi ya asana ka jaune vert cool Rwanda rishugo nadasho ibintu bisuko ikote yino ahubwo nije bintu tuzi dukeya ro twikanambia nafise 300 francs ndavyibuka amafaranga 300 hari muri 2014 kumbe ni inzara biba bitameze neza uko siragoyinga ndafata ngo igitumbura ca desa ico igitumbura ca desa caba ari kinini muri iyo myaka na jija naho kuntu bagira ji n'ubu biracahari bakazishira mu tupiki ya tuboro ji imwe yari 50 mwa ji ya 50 na desa inguvu nagize muri uwo mwanya ikumbe nagomba mpfe n'inzara jewe nzi ngo ndagwaye ubarigiye kubitsikwa ubaho nabi ntunamenye ko ushonje kubera urasonza me ukishiramo kutanashonje kugira ubandanye bwidufise ubandanye ubaho kumbe manani no gupfa ntabizi naye maze nimba ari imisi ibiri ntajya kubera iki je sinashaka kuguma nja mu miryango ari ukuntu umukenyi batagufata neza cyane wallahi mu muryango ukabona abapetsi nyene bafashwe neza ubarimwo ntusa neza ntiwambaye neza bo bambara neza kumva isoni kubajamo kandi ataco bokwima bigenze uko ndakurana inzigo cyane nari mu footballer kandi narabikunda kandi narabikina neza vraiment abantu bakanshimira ariko nta mahera bitanga à la fin je ndavuga ati nawe kameme football jewe ikintu naciye nkora ariko cangize jewe ubundi jewe je nakuranye inzigo mbi kubera absence y'umuvyeyi yitwa papa nkurana inzigo kandi nibaza uko kuntu woba warakuriye mu buzima butari bwiza uzi ko ufise no muvyeyi afise amafaranga kandi ubibona abantu bose nabanzi ni parcelle yiwe ni bene yiwe je nabandi abizi kanja camvuga ati umunsi umwe nzogumana inzigo gushika ryari je muri 2016 Tavati no bijya afise na Geno birongo kubera ikintu umurekana nawe nkabaho nkutana muzi nkutigeze anavyumva niyiteho nanje ndondere kubaho neza niho kuca nkura muri yanzi gose nari mfise inzigo yose ndayihinduza urukundo je naciye ngo urukundo rwinshi ku bantu niyo mpamvu kubona umuntu ari mu kibazo bingora kumwirengagiza niho byavuye cyangwa sanga ahubwo ngize urukundo rwinshi rw'umurengera niko kubaho nje no kurinda kugize ukuri je mbayeho umengo ubuzima ndabufise nubwo mba nkenye je umengo nyene mbayeho neza sininya kugideni ngo je nzoba ndariri mafu ndarijya ngene nzorira Imana izobikora ariko ndapambana cankuramo yanze gucangira umutima mwiza camba umuntu akunda abantu nivyo bingize je no munsi nivyo byangeze je naho ngeze canda bankuta muzi ariko nkakanira utunga kumurusha kandi ndavyizera atarava kuri no si Imana nzotunga kumurusha donc waramukuye muri liste y'abavyeyi bawe ntari nje se umuvyeyi wanje uravyemanze n'imbere ya televiziyo niki kiganiro nubwo yose abimbabazi
no mubwira ikintu kimwe tuba abagenzi apana bo muvyeyi wanje mugabo n'amaraso yawe sindabizi uko yambwiye tugire ADN uwo muntu wumva no bamaraso yo yuto yansabye ntari si nawe niyo mpamvu nabyo mugabo wewe nta wundi muntu uba wibaza ko yoba ari papa wawe nta no nshaka kwibaza je ndi papa wandi nkabana papa wayana jewe nyene mama wanje ni mama wanje akabana papa wanje nani nkaba kandi papa wiwe fresh tunaishi poa abo bantu yatacho batumariye batutunuje nukuri ndeze kukubesha nubwo yo mpa 10 miliyari tugire ADN nukuri kw'Imana ndamubura umwana wanje ayo mahera no yaheba apana ngo tugire gusa ngo tuje gusa ngo je ndamuha amaraso yanje ndabibona nkayamu ngo dupima amaraso ayo mahera no yaheba kuko nubundi nzopfa ibi bifise no munsi nivyo bifise akamaro kurusha ivyo yobaye mpaye umuntu je kosa aho habaye imyaka yose uno mwaka 25 iyo ADN ntinabaho iba ku bantu baburanye apana abantu babonana cyo mwana akiri muto muto 25 warihe gushika kuri igihe naza ndamurondera jewe naramurondeye sana cyo kinga naramurondera je sishaka kumfasha basi nyereka basi kuri papa wanje akancenga yarafise ububeshi yakunda kumbesha niyo mpamvu umunsi wa jeudi je rimwe rimwe ndawanga ni naho kandi navukiyeko navutse je ari jeudi yakubesha ubesha ubu ni kuvuga yarafise akantu kububeshi kavuga ati jeudi nzokurondera niko kantu yambesha imizi yose kuri telefone allo gute none tubonane sawa nubwo haba hari jeudi yacambwira indi jeudi nzokurondera yabimbesha nk'icuro zenga 50 yo rero uwo munsi sinzi kintu uwo munsi wamubwira je navutse jeudi grand-père wanje abyara wenyene acapfa dimanche niwe rero niwe yari ndongera itete yaga mu familia yaranziwe yaranyemera apfuye nimba viara kubitisha ico gihe nawe yararezwe mu handi acabwa ati reka nje kure kwanza y'igori kugira ngo ibintu bigende n'iy'umwana me ntihabuze n'amakosa mama wanje yo yarakoze ibyo je sina I don't care je ndaba gusa ico mama yamfashije mu buzima akijya bintu ntibindaba je natunze moto bwa mbere mu buzima bwanjye nayitunze kuberaho yaratunze moto utuntu twose yatunga nanjye nitwo nagenda hera donc ushaka kumupinza apana kumupinza nari mu ndoto nafise indoto kurondera ivyo nawe ko icyo yakoze ko cyose naje nzogikorako niyo mpamvu nkunda Lactis niyo mpamvu nayitunze ubwa mbere hariyo n'ubwo kuronka amahera ya Vanguard nabanza nkagura Lactis kugira simze bimwe nakubwira ndiko ndabishikako mu bintu naramusezeraniye uwo munsi si muvyeyi ubwo mu dépense wa miliyoni 8 zari mu mwaka weze mu 2023 y'amahera menshi fata bibiri ayo mafaranga uyangabire basi nk'umugenzi nzogushimira wowe ufate ko nari umwana wawe tuba abagenzi niturinde kujya kuyonona uyangabire canke uyazane tujye kuyafasha imfuvyi ayo mafaranga tuyafashe imfuvyi Imana izoduheza gira niko wamubariye niko namubwiye aravyara nanjye rero byo kubyanza ndabayeho kandi fresh ikintu cyose cyaciye mu maboko yawe naje nzogishikaho kandi nzogusumba kubaho neza kubadida hari mu kumunani nari mfise moto nayitunze kuko nawe yayitunze mu bujene muri hari mu kumunani muri Septembre nacengura imodoka yanje yagiye kuboneka mu bantu ndayimaranya amezi 3 amezi 4 naba mu kinama sinashatse gutungiraho nahora mbaje imodoka ndayigura igenda n'umuntu yaraza kantura ahantu nk'umushoferi nk'umuntu amaye lift fresh abantu bakabona dusohotse bantwaye bakibaza n'umuntu amaye lift imodoka yari gwanje nayiguze mu 11 mu 9 nayiguze umunsi w'isabukuru y'umwana wanje akwije umwaka niho nayiguze naye na promises mama w'umwana wanje ko dutandukanye ngo mantunge imodoka okay tuje rero ku yo sujet nyene
ariyo nene natanguye bo tugomba twishike ko kugira ngo ndayive ko sindayigure ko ikintu kimwe nogenda je ngene impanuye kuri ico kintu c'abantu tutabayeho neza hariho umupapa yitwa Dr Juma iterambere ryanje arayifise mu ruhara naramusavye yari umupapa w'abagenzi banje yasengera muri Jijiskera ndagenda ndamusaba jewe uyu mwuga mu kuwutangura nagiye kugira formation ingozi naho narinzi nakigwa n'umuntu ntazi nanitse ikintu afise narifise yo gutaha narifise yo kugenda gusa 10 ndavyo ico gihe ngeze ingozi ngiye ndagenda ndamusaba ubufasha arafise amahera mfasha navemera ngati nta mahera ndaguha ashaka kuboko ngaha kunda gusengera byose bizocanga by the way man muhezagire aransengera arami nguva ati nubwo atamahera ufise bizogenda neza Imana muhezagire c'était en 2019 niho gutangura meti uko niho kuno musi ndateye imbere rero urambona uko jewe niwe wabona afise urukundo suko atagwa ngo ntigeze kugira kandi suko ntorugira kandi jewe kumumbona je nshavuye nta numwe atonyanka nshavuye birazwi n'abakozi banje barabizi sibyo kwigirisha je nshavuye muri iyo minota 2-3 we ntavyozi ko ebana Sara ndabizi ariko birafise aho biva numa ndakunda ibintu biri ku rutonde iyo bipengamye je umva ka kantu ni kaheze kose ndakunda basi ibintu byorohe tworosha ubuzima je nanye nopfuma mumba mahera simombe sinica akazi canke sinicire uwundi muntu nikomeze hari ibiganiro byinshi twakoze mwe mutazi nabifuta nkavuga ati iki kiganiro twogiposta ko yako cyokwicira uwundi muntu ariko suko kandi cyaba candepanshije amafaranga ariko nuko natawe yuko utifuza kunda tera imbere nawe ntiwotera imbere ukanka uwundi nawe kurya umwanka abandi bazokwanga sabira ivyiza uwundi nawe bizokubako hari impamvu duteye imbere aho tugera turahashima hari abantu twahuye nabo turabashimira cyane hari abantu batubereye abavyeyi barafata ikibanza c'abavyeyi by'ukuri ati rero umwana ndakabona ndamuvyaye pana bige umuntu atera inda karegreta oya je sinavyaye kuri accident walaye jewe narabyaye tu ariko si kuri accident n'ubuzima bw'undi muntu ntashobora gushira habona donc ibintu cyangwa amabanga yaje je ndashira hanze yiwanje wese ushaka kuvuga ati ngo nukuntu umwana mubi n'umwana mwiza no uko biri kose ndamwubahira kuko yarabaye yaratumije nitwa papa malgré tout twacanye muri ibi ariko no musi nitukiri kumwe nta mpamvu yuko no musevya cyangwa no muvuga nabi cyangwa nawe nta mpamvu yuko yumvuga nabi ico duhurije ko n'amaraso twacanze aduhereza ikibondo umwana wacu azotubera umugisha kandi je umwana wanje wallahi ndamusabira kuzofasha mama we kundusha jewe azokwiteho mama wiwe kundusha jewe je nishingano zanje kumwitaho ariko jewe hageze kudufasha azofashe cyane mama ikiganiro nikizofutikana nzona kimwibusa kuzi nzoza kimwumvisha azofashe cyane mama wiwe kundusha jewe je ndaza agaciro cy'umuvyeyi w'umumama aba mama bambereye ikintu gikomeye umumama je yarambereye ikintu gikomeye n'abantu benshi bagiye barafasha mu buzima n'abavyeyi baba mama rero ndumva neza ko mba numva umenga umwana wanje jewe gusa nshaka kumubona bayeho neza sishaka kubona ngo reka aramfasha ariko wakwefye ivyo nabajije wabajije gute rero mu ntango byo nahereye kibaze rero neza nakubajije nti umfatiye ku iyo histoire wari watubwiye mu ntango ya papa wawe ukuntu wakuze utamubona wifuza urukundo rwiwe uno munsi niba mwarakundanye mukavyana n'umukobwa hama ntimubane ariko akaba ari wafise umwana atari ufise umwana wowe nkawe nk'umuvyeyi umuvyeyi w'uwo mwana kandi ukabozi nawe ko wakuze umuvyeyi wawe papa wawe atari hafi yawe wowe donc umwana mbega wowe umufata gute uramuronka uraronka umwanya wo kumwitaho urabona ingene bimeze mu buzima kubera ko kujya kunje nabayeho sinigeze nifuza ko biba ku mwana wanjye urabona jewe nabuze amahirwe kuri papa umwana wanje nawe acaronka amahirwe menshi kuri jewe ahubwo habamwe ibindi bintu bituma umengo ajya amahirwe bakora yanyima ariko ndaba strong ndapambana donc bakwima amahirwe yo kubona umwana wawe muri make ntibyoroshe
ariko uko biri kose umugabo n'umugabo niyo mpamvu ntamubabarira ujya murongo yoba papa wanje nibuka ko je mpambana bona ntuka igitutsi bande bona ntuka bishitse bande uwo ari we wese yo kubera umwana wanje bona ntuka ntagira uko nkigira nk'utavyumvise nkaba ndi strong ku mwana wanje nibaza ko mbega ni impamvu iyihe wumva nk'umuvyeyi wavyaye umwana kandi uri capable yo gushobora kwitaho umwana ariko udafise uburenganzira bwose 100% bwo gushikira umwana wawe? Ndashima ubwo mfise, ndashima burya burenganzira mfise, kandi impamvu ndabushima nuko nabwo ndaburonka mu kugwana birampa biranyankuhaje na jewe, ariko biraryoshe kugwanira amaraso yawe ikintu cyawe biraryoshe. Niko vyari bikwiye kumera none? Nariko ntago no bihindura. Je ico nkora ndapambana nk'umuvyeyi w'umwana, nk'umupapa wiwe, kandi nkatandukanya and uko yabayeho si kumwana wanje akwiye kubaho. Niyo mpamvu uruya rukundo rwinshi ari abantu bibaza akunda mwana ntakunda nyina. Je ndafise mama ndamukunda, abandi ndabuba abakunda bisaba. Sibyo no? Hiro ubwo buzima uri kuracamo mbega nk'abandi bariko barabucamwe bakumva bimeze uko ubabwiye yuko ariko vyari bikwiye kumera abaki abandi bantu bariko baracamo ubwo buzima bwo kuba ufise umwana wivyariye sibyo kandi ufise inguvu zose n'ubushobozi bwose bwo kumuba hafi kuko umwana wawe uzogerageza umurinde cagikomere nawe wakuze ufise kuri papa wawe mugabo mwiyo nzira utariko uraronka uburyo bwose cyangwa uburenganzira bwose bwo gushobora gushikira umwana wawe kumva izi nizi tutazi z'umuvyeyi wiwe kuri wewe wumva aribwo buzima warukwiye kubaho urwana wiruka canke ahubwo warukwiye kuba ufise uburenganzira bwose bivanye n'ubuzima twaciyemo biratuma twiha amahoro. Hari n'abamanuye benshi mwihoze azokurondera umwana wawe donc ndamwihoze mama wazonondera ndamufasha nanye naca niyumvira ikintu kimwe je nabayeho gute byagize consequence imeze gute ingana gute mbege jo nopfa no basigiye ku mwana wanje ko yarakeneye urukundo rwanje nzopfa Imana imugaragarize ko namukunda namugwaniye. Je suis sûr que umwana wanje ankunda cyane ariko ntivyizanye naye ndamukunda. Rero kujya kugwana ni byiza, ishaka kuva uronse ikintu kigwani kirazana n'amatunda meza. Reka gusa mpanure abagabo nkatwe abapapa bafise abana twite abana bacu guys. Imagine amaraso gwawe hariho umuntu abaye mehme kenza amaze gucana ku bagore 6 8 10 aronka umwana atararonka uragize ayo mahigwe. Niyo mpamvu je nteye inda ntoye je n'ugombeshera jine bo birashitse turabikoze dukore turikingiriye bacuze ukambwira ati inda ni gwawe je no yemera onodoje apana blague ndakurahenda mu buruma reka nimanze woce baza darahiye umwana wiwaye ndamurahenda mu bureyana wanje urinze ntumbera neza uri seriye iyi nda ni gwawe je no yemera a condition que ni gwanje sinyira ko hatazoza undi papa wiwe niyaza naho wowe uzondiha igihe cyose nzoba namupambanira kuko urumva se umwana yamaboneka ukuri mu gihe umuntu akubesheye ariko ntawo ndabisabira nta mpamvu yo kumbeshera ariko je warinze ntumbera numva no vyemera kuko ujya mwana aje n'uwo mwibarabara umutoroka murera kwe burinda uransevya ngo naragutena ndayihakana jerera ko mara amazi no ufuma ndavyemera byose nukuri. Rero abantu twakuze uko siko twabishaka ako navyo ni vyiza nta kibera ubusa ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana kumwe ibyo byatumye duca ubwenge no munsi kumwe ibyo byatumye twiga kwipambanira tubeho twirondeze no munsi turafise aho tugeze. Hari abantu bifuza ko twicarana hari umuntu yifuza ko muyaga muterana story
ariko abamama nubwo bo batari bose sinzi abamama n'ingwanyi ku bana babo tuze turubaha ibi bitsina gore tuze turubaha abantu byari mama wanje yashize kuri station akaboro karanavumye umwana ariko aronka gaca kwega ibira akamujya amenyo cyayandika ko wewe uzi ko ugifise mama wawe ukabuzi ko wonse iberegiye ibi warabikunze uramwegera sha umuhe n'akantu aje namurungikira rasi uwo mwanya nyene sinzi ni yambere ko yari bwahere sasa abavyeyi bararyoherwa baradukunda cyane wibaze rero mama wanje mu munsi je nterinda akabimenya ko je nashaka umuho twavyaranye abyare atamuntu abizi mu muryango bica birasarisha mama ijambo rya mbere yambwiye niko nabishaka to ijambo rya mbere yambwiye ati ndaguhinze urongone tugushingire kambe oya urarindiriye gato why uwo mwavyanye ntiwabona ko yokwera umugore ntabwo navyaye kuri accident ko biri kose mwe mufitaniye gahunda mwasinye kontra yo kubyarana gusa muce muvana iyo gahunda ko nimba tutapanze gahunda yo gutwara na vanki tuteranira nta mpamvu uja dupanga kubana ko duteranyina tuzobipanga mu mwanya wavyo mwiza bidakunze nawe biba bitateguwe ikintu cyose ni ku mupango w'Imana kandi ubuzima bw'indani sindi ubusohore dufate nta muntu umwe bobwira ikosa yakoze bimuryohere kandi naje sindi umweranda simbuze nanje amakosa namukoreye ahubwo jewe namukoshereje hose ambabarira ariko we dufate ko ataho yankoshereje kuko sindi ngaho kugira ngo mvuge ubuzima bw'undi muntu kumbura afise umukope uno mwanya wowe vyakira gute ni kuba baza uvuga ati mama w'umwana wanje wareze umwana wanje ntumira kuri mariage noryohewe ndamwifuriza gutera imbere agira ubugeni Imana yo mwijuru umwana wawe nawe umwana ni rwanye wo kwemera yuko aregwa n'undi mugabo ivyo navyo ntibishoboka ko biri kose acari muto ategeza kuguma ari kwa mama wiwe uko biri kose umwana arafise ingene ashobora kuregwa natwe kandi si ku mategeko naho nyene bibaye ngombwa ko aregwa hariya je sindi bushwanira umwana kandi amategeko afise ivyo avuga umwana kiko muto uburenganzira bwose bumurekurira okay vuga ahubwo nuwo mugabo tuca tuba abagenzi vuga neza biri clear abantu bavyumve sivyo bumve choice ya Andy si choice impamvu atari choice nuko amategeko arafise ivyo avuga umwana avance eta arekuriwe guma bana na nyina kiretse nyina mufata nabi rero nuwo mugabo amundereye ni bibi netwe ntiturafise ntawe tuzorera abana okay fine ntatwandereye n'umutima mwiza atamufata nabi ahubwo twohora nkamusororera urakoze mze ahubwo mbarira tubigenze gute nze ndaguhangaye kuko we nk'umugenzi fresh tworoshe ubuzima ntarakwiza seta azoyikwiza ryane mama wazo batararongo azoba yararongo none wumva cenja kuburana kubera umwana mwe kandi nshaka umwana wanje ko abaho neza none ubwo buryo watubwiye umupambanira n'uburyo buwe umwana abayeho kubera jewe buri kintu cyose nta ikintu cyose akenera mu buzima ni papa wiwe simvuze ngo wowe ntaca mufasha ariko papa we arahari nka papa nk'umuvyeyi akora byose bishoboka ishoboye nka papa wiwe uraronka umwanya wo kubikora ukora ikintu byo uramuronga no kuri appel video umwana wanje arunguka tukoresheje appel video bayidora aziko tuvugana no kuri telefone turavuga baseka ndabati Imana ifashe yitabe tuvugane n'umwana wanje kugira ngo wumve ko biri seri sivyo none abantu batazi ko uyu mwana twiyagiye mbere ari barazi kuvuga je sinzi abandi ko bayaga gusa je turayaga mu rurimi rwiwe uravyo urwiwe ayana ibebe yanyu ahubwo senga bitabe gusa mwana wanje turayaga fo mambo poa Giswahili ego byose ni Gifaransa sava itemu yanje jewe numva nyoye mana ibanyitabe ndabasaba abantu rero mutaravyara munyarutse mu vyari aya mwana araryoshe nihereye ko jewe nyene none mba wishinga iki mba wishinga iki none gutari uri sugi wi uno uri sugi
ko watubwiye ati burya umuseri naraja kumuraba mu Kayanza nkimariraho imisasa wowe uriya kote nawe ariya kote oya urahombye baraso kwitaba bon ndibaza mwese murabibonye yuko yaragerageje gutelefona umwana we mugabo byase ntibamwitavye ariko bari kubona iyo n'indi message tutari tuzi yiki ko batanyitaba thank you oya niyo kunyitaba bibona nari ko hariko numero birashika ko atazina ririko kuko why gikuru nuko ndamurondera nkamutona sawa bon ibya by'abantu babiri nitubyinjiramwo bravo mwana n'umwana wanje urambwira atera story anyitanze navyo urabona baraso kwitaba rero papana and sawa gashiremwo bari bisanzwe oya none jina wewe wari umpamagara sinda kwitaba mba naretse kukwitaba wakora ariko murakunda tuntu tupfa ubwo bari dumuteba nyanse kunyitaba birashika tu oya dukunda sho usanga nibibazo biba ne byinshi byo tumuntu atakwitaba ariko kandi ibyo ntanzi go Georgia fine kandi uri mama Jenda murondera gake merci kudusangiza ubuzima bw'iwawe kumbure hariho n'abandi bantu bariko baradukurikirana bashobora kuba barakuriye mu ubwo buzima canke n'ubu abasore bateye inda agakonseil kamwe voilà niho nagomba ngira kubona abana bafise inzigo burya aba bantu mubona bakurana inzigo bijya bintu sivyo barihaye kandi iyo ni consigne ku bavyeyi ntimuze muratera inzigo abana banyu umwana mugoma mukubitana umugore n'umugabo mu nzu abibona agoma agira inzigo umwana abayeho muri ataronka zakiya z'umupapa akurana inzigo nyene ni hamwe ubona abapeti baba basoda bagivye imyaka 10 ngashaka kuba umusoda azanga ngo umupeti ngakone kubanga nka Jackie cyane urumva akarazi ipango jewe urumva kubera iki akeneye kugira iki ko like ndabivuga ibyo mwabona biko birumvikana afa so ndabasavye bagenzi twese tuba abavyeyi n'abatari abavyeyi bazoba abavyeyi reka kuvyika busa wavyo mbonye mubonye umukobwa uri soko tuko dutwenga umukobwa sinzi n'umuntu asuze n'umuntu asuze Fabrice ndagusa okay ni watawe ikintu Yesu nzi yo mbonye umudemo ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye mbona ko baratwenga ntazyo ko baratwenga Urano kuri nagerageza nayitanze bareke gufata gutera inzigo abana umwana warenze umuvyara amufate neza nubwo ubukenye muhebe hafi tu buryo umwana wose abakeneye gusa kumwita abone ko wabuze ariko bamwitayeho je ndabashimiye abantu bose twabaye mu kiganiro bakoze kuntumira kiganiro cyitwa isi dutuye murakoze remember kugira subscribe ndabashimiye cyane mwese mwabanye natwe antuka birangiye ndyohewe sinzi ko mwavyumva habaye kirere tugiye habaye Fabrice na Shagre babibonye ahubwo we sinzi bo habaye iki wahenye habaye murakoze cyane ndabashimiye habaye iki Every story matters.